abantu bo mu isi yose bari bafise ururimi rumwe no kuvuga kumwe. Nuko bariko baragenda berekeye iburasirazuba, babona ikiyaya mu gihugu c'Ishinari, bagereraho. Baravugana bati ngo tubumbe amatafari tuyaturire neza. Nuko bakoresha amatafari mu gishingo c'amabuye na kaburimbi mu gishingo c'ubudongo. Baravuga bati ngo twiyubakire igisagara n'umunara uzushikira ijuru, kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa twoye gusabagira mw'isi yose. Maze Uhoraho amanukanwa no kuraba ico gisagara n'uwo munara abana b'abantu bubatse. Uhoraho aravuga ati, raba n'ihanga rimwe kandi bose basangiye ururimi rumwe. None nico batanguye gukora? Erega nta kizobananira, noneho kuco bazogabira gukora cose. Nuko ngo tumanuke tuyoberanye ururimi rwabo boye kumvikana mu kuvuga kwabo. Nuko Uhoraho abasabagiriza mw'isi yose, baca baheba kubaka ico gisagara. Nico catumye izina ryaco ryitwa Babeli, kuko ariho Uhoraho yayoberanirije ururimi rwabo mw'isi yose, kandi ariho Uhoraho yabasabagirije mw'isi yose. Amen. Iri jambo turusangire, tukaza gusoma hariya twasomye cyo twagejeje. Imana niduha umwanya, kuko ndabona umwanya wo irukanga. Amen. Tumaze iminsi turiko turasenga. Haleluya. Tumaze iminsi turiko turasenga, kandi ndazi ko amasengesho ariko arakora. Ndazi ko amasengesho ariko arabakorera. Haleluya. Ndazi ko amasengesho ariko arabakorera. Nta mwanya wari gutubaye umwanya wo gushima, tuzoba hejuru umwanya wo gushima abimana yagiriye neza kuva ku wa mbere kugeza uno munsi. Umwanya wo gutareka ibyo nayo tubireke, ariko ndazi ko Imana ari ibyo iriko irakora. Dusomye inkuru itweretse ingene abantu ngo bamaze kugwira barivuganya, bagira imigambi, bagira imigabo. Baravuga ngo twubake ikintu kidutandukanye, no kidushira hamwe, tuko kidutandukanye n'Imana. Cyo barashatse kuvuga cyari ikintu kibashira hamwe ariko kibatandukanye n'Imana. Haleluya. Baravuga sinzi wazanye wide, sinzi wazanye cyo ciyumvira, kandi bagira ivyiyumviro kweli. Kyo cyumvira mu bacari cyumviro cyo Imana yari yaremye abantu kugira ngo bagwire buzurisi. Bagwire buzurisi. Nabo baravuga natoya, ahubwo tugume hamwe. Ndi Imana yakuremye kugwira. Icyatumye Imana ikugushiraho no kugira ngo ugwire. Imana yifuza kugwira. Imana yifuza ko tugwira. Ariko Satani nawe akeneye kutuzingirira ahantu hamwe, yo mudutera inama. Haleluya. Akeneye kutuzingirira ahantu hamwe kugira ngo tugire inama ko dutera mu buzima. Abantu baravugana ngo dukore ikintu, twubake igisagara. Nyuma yo kubaka ico gisagara, twubake umunara twibera
ntabwo bakoresha amatafari ngo nuko bakoresha nuko bakoresha amatafari mu gishingo cy'amabuye. Okay, bakoresha amatafari mu gishingo cy'amabuye na kaburimbo mu gishingo cy'ubudongo. Kaburimbo, tekinoloji y'ikaburimbo yatanguye muri icyo gihe. Mwari muzi yuko kuri ino si nta kintu gishasha gihari, nta kintu gishasha muri icyo gihe. Haize imyaka ibihumbi byinshi. Haleluya. Bari abantu ba mbere bubaka umunara barawukomeza mu gishingo cy'ubudongo hari ikaburimbo. Ibyo bintu byari bikomeye, byari bikomeye. Ngo baja mu kiyaya c'Ishinari. Ariho bubatse umunara witwa Babeli. Babeli niho hakomoka ijambo Babiloni, niho hakomoka ijambo Bayali, niho ibyo bintu byagiye bivuka, niho hagiye havuka imana zitarizo. Haleluya. Ijambo Babeli hakomokamo ijambo Babiloni, hakomokamo ijambo Bali, Bayali. Bayali ni ikigirwamana gikomeye cyasengwa muri ibyo bice za Babiloni, imana z'Abafilisitiya. Amen. Bivuga ko ibyo ni bisagara byavutse kera. Amen. Ni bisagara bikomeye cyane kugeza n'uyu munsi, kugeza n'uyu munsi kwa muri icyo gihe n'ibihugu bitemera imana bifise karande yo kuri basekuru na basekuruza babo yo kutumvira, yo kutemera imana. Amen. Kutumvira imana n'abagarariji kugeza n'uyu munsi ntibemera Yesu, ntibemera umucunguzi. N'ibiriya bihugu vya za Irani, za Irake, zia za Pakistani, bijya bihugu byose mubona biurikiyemwo ibihugu by'Abarabu. Haleluya. Bayereye kera arabagararije kera cyane, imbere yo kuza kwa Abrahamu. Ko tubona Abrahamu yagiye kuza mu gice gikurikira aha mu gice cya 12, ariko muri iki gihe Abrahamu ntiyari bwabeho, hari kera cyane. Bubaka ibintu bikomeye kugira ngo baburizemwo umugambi w'Imana. Misi yose Satani yamagaragaza kubaka ibintu byo kuburizamwo umugambi Imana ifise ku buzima bwawe. Agerageza kubaka ibintu kugira ngo biburizemwo umugambi Imana igufise. Umugambi Imana igufitiye ni wo gushika kure cyane. Ariko aravuga ngo ya twubake umunara tugumaha ntidutere intambwe. Ariko Imana cyayimanukanye nta kintu nukuza gusenya uyo munara kugira ngo wewe bikunde ushike kure, ushike ku ntego cy'Imana, ushike. Nukuza gusenyura, kubomora, gukuraho, kurandura icyo kintu cyose Satani yubatse kugira ngo wewe nushike kure, nushike umugambi w'Imana. Wewe ukomye amashimani guhumugisha mwinshi. Hari blockage ziri imbere yawe, hari ama blockage ari imbere yawe. Cyo gituma muri iki gitondo, muri iyi minsi tumaze iminsi turiko turahonda kugira ngo kila blockage yose tuve imbere. Turiko turaza sembese nibambwiye ngo uzi ku rushengero isima abantu bayimaze bayihondaguye naho ugiye ati bayihonde nibo bayubatse nibo bazoyisubiramo, nibo bayubatse nibo bazoyi.
bose baratahura ibintu barimo. Si bose, harimo aba ibintu gusa ubusazi ba gusa kuvangiwa. Ibintu ukoze yabipinze, ndamubaza ati ko ndagusize amavuta mbwa ijwi ikaba rimbwiye ko utabyemeye. Ati nibyo ti kubera iki? Ati twarakomeretse aho hanze, twagiye turaca mu mayigiza atandukanye, twagiye duhura n'abantu badusiga amavuta atari bo. Twagiye tubona abantu bazana ibintu nk'ibi mugabo byishemwo izindi mbaraga z'umwijima. Cyo gituma ubutumwa bw'uyu munsi buragoye, kuko abantu barapirasa ibintu, Shetani arabyipfuka, Satani arabyinyegezamo. Muranyumva? Cyo gituma abantu benshi bafise amakenga, ibi bintu none mwibaza ko nuko miseze ko twabasize amavuta, mwibaza ko hatarimo abantu naho twayabasize bati ubupfumu kwe. Abantu bafite kandi ndabumva ndabatahura, kuko aho hanze hari uruvangatirane rw'ibintu. Haleluya. Uruvangatirane rw'ibintu. Satani araza akigira umumarayika w'umuco, akigira umumarayika w'umuco kubyizeye. Amen. None babaze bariya abantu kiriya gikorwa bari bagiye gukora cyo kuba kujya mu ntara, iyo Imana itamanuka icyo bari bafashe nk'intego bari kugishikako. Imana yaravuze ngo tumanuke tuje kura. N'Imana yamanutse mu butatu, iramanuka izananye na Yesu na Mpemuye, baramanuka ngo tuje kuraba ko ivyo bintu abantu ariko aba bantu ko bafashe umugambi wo kubaka iki kintu, icyo bazoshaka gushikako cyose bazogishikako. Imana ikirababurizamo abantu Satani yari yafashe gahunda yo kubuza umugambi w'Imana ko abantu bashika kure. Satani nawe nakeneye kugera kure, nakeneye kurenga imbibe, nakeneye kurenga imipaka. Ariko Imana ikishaka mwaya masengesho y'imisi nukurenga imipaka kwawe, imbibe, kurenga imbibe kwawe. Nibyo tubwira abantu kuri radio, umuntu ukamutelefona agatelefona, halo ndapfuye merewe nawe mbwete none ngwino ngoya ngo vuga ngo vuga isengesho riranshikako. Yego ndavuga, ariko nawe je ko ntavugiye muhira, narinze gufata urugendo nkaza muri radio kugira ngo ndagushikiye. Nawe teri nambukuze urambike ibiganza. Hari abantu babaje batumye ni radio, bashobora kuba bamaze gushika hano muri iteraniro, batumye ni radio bamaze gushika. Mungu akubariki sana. Hari uwundi iyo barashika tumye ni radio mu gitondo cya kare. Imana iguhezagire cyane, mwagize neza, kandi ibibazo byanyu Imana yaza kubikemura mu izina rya Yesu. N'abandi barashishikara kuzuza. Wagize neza kutagumye baza ariko ducisha ubutumwa and direct. Nivyo abantu barafashwa, ariko nwabe wibaza ngo ni kimwe n'uwicaye aha arafashwa, ariko hari igihe tubyina agasirimba kumva nawe yo kwitera hejuru, mugaka bari mu kazi kagatoya ntabwo byemewe. Umviriza ntiwemerewe kuvuga haleluya, uremerewe kumviriza mugabo ntiwemerewe kuvuga ngo ndafashijwe. Urafashirizwa muri indani. Muramaze kubona abapanekote ngere bafashwa. Abapanekote kwe arapfumfubiranira iyo nyene, ariko ngatwebwe turi mu mwitegeko. Urashaka ukavuza induru uri hariya mwicaye akakumva.
ashitse aha wibaza ngo urangana n'uri mu gitanda ariko abashyirizwa mu gitanda. Biragusaba gutera intambwe. Satani rero ariko arashyira imipaka imbere y'abantu akakubwira ngo genda mu rushengero ariko ndagushyira umupaka utazorenga, uzogenda uzosenga mugabo ntabwo uzoronka ifaranga. No, iyo mipaka turayisenya mu izina rya Yesu Kristo. Ukizwe wuzure mwemu yera uronke n'ifaranga. Iyo mipaka niturike iveho. Niko abarozi bakora. Umurozi arakubwira ngo okay, iyo wagiye nko ku mupfumu ugiye nko gusaba, bajya basaba ubutunzi mwe ni murimo abajayo akamubwira ati okay, ngiyo ndaguhaye inka mugabo ntuzonwa amata yayo, ntuzonwa amata. Isukari ngiyo mugabo ntuzonwa icayi, none yigwahenga ikoze iki? Ariko twebwe turi muri Yesu na diabete irakira ukanywa gasukari yo winjiye neza. Haleluya. Satani agushiriraho amaboda, agushiriraho inzitizi, agushiriraho imbibe kugira ngo ntushike. Ukaba ufise umuryango ntuwunezerere, mukabaho muri umuryango mugatamunezera. Iyo mipaka ihave mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo iyo mipaka ikugweho mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo izo mbibe zisenyuke mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo izo mbibe zisenyuke mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo izo mbibe zikugweho mu izina rya Yesu. Muri riteraniro harimo abantu Imana iza gukuriraho imbibe n'ibihome byanse kugera kure, byanse gushika kure, byanse gushika mu mugisha. Uyu munsi isengesho ry'uyu munsi ritumushika. Shika. Farao yabwiye Mose ni mugende iyo Mana mugende kuyikorera ariko mugende hafi, nimushike kure, genda muyikorere, genda muyibimaze. Mose aramubwira ati hapana, nawe ni wange. Oya, twebwe Imana yacu tuja kuyihereza imaze mu butayu. Tugenda urugendo rw'iminsi 3 kuri televiziyo. Narababwiye ngo urugendo rw'iminsi 3 ni urugendo rw'umuzuko. Kuwa gatandatu niko nababwiye ni urugendo rwo kuzuka. Haleluya. Ni urugendo rwo kuzuka. Nawe fata urugendo, fahuri ushike kure mu izina rya Yesu. Farao abwira Mose toke, ndabemereye ni mugende mushikaho mushaka ariko nimujana inka, nimujana intama, nimujana amafaranga, mugende mwenyene. Ateke turagenda twese kandi tujane n'amafaranga, tujane n'inka, tujane n'intama kuko dukeneye kuzotangira ibimazi iyo Mana kuko ikeneye ibimazi. Nitugenda twenyene turajana n'ivyacu. Urazi kuza gusenga hano uzi yuko wasize mbwira bize neza ndakuvuga kaka urafashwa wese utanze raso. Akakubwira ngo zana amafaranga y'amakara ukayabu, akakubwira ngo zana
bisi ngo yayibuze, kumbe mu mufuko haragwaye hameze umuntu agakubitirege kibaza ngo yari umuntu nawe nasengera ngaha imisi yose yaza mu iteni za siporo, abamubona bakibaza bagiye muri siporo, kumbe yipfutse umwambaro wa siporo kugira ngo hatagira abantu bamukeba. Umufuko hameze nabi. Imana ikemure no mu mufuko mu izina rya Yesu. Kemure. Haleluya. Ijambo twasomye ejo mu ijoro riri muri mu Bacamanza igice cya 6. Twasomye ahantu bavuga ngo Abisirayeli mu gihe ngo bava ku Mana, bavuye ku Mana barayireka, Imana ibateza Abamidiyani ngo baraza babagira baja abasigaye mu gihugu. Umuntu yaba ari kararima ateragira imbuto bakaza bakazisiribanga ngo baraduga ngo bameze nk'inzige bagasibanganya imirima, ibyo bamaze guteragira bakabisibanganya. Icyo gikorwa cy'abadayimoni kuza gusibanganya iterambere ryawe, umugisha wawe. Uyo mupaka ubwo rubibe ruhave. Imana icyo yipfuza nuko abantu mugera mbari. Urabona ubu iyo abantu baza kugumaho, abantu baba bari hariya muri bya bihugu by'Abarabu byonyine, hariya za Iran, za Iraq, nta handi haba hari abantu, kuko twebwe ntitwari gushikirwa. Haleluya. Mwari muzi ko muri ibyo bihe, muri iyo myaka, ibihugu byose byaragaragara. Ukurikiranye amateka nk'ibi bihugu byacu, twebwe ntabwo inkomoko yacu turi abo hano. Haleluya. Dufise ahandi twagiye tuva twimuka, abantu bagiye bimuka twisanga twageze. Niyo mpamvu simbona abantu icyo bapfa ngo jewe ngo Umurundi, ngo jewe ngo Umukongomani, ngo jewe ndiki. Twese turi bene Aburahamu, turi bene Adamu. Amen. Imana gusa nibikora kugira ngo tugwire, tugume tugenda. Amen. Turi bene Adamu. Kurigwaho ubwo rubibe ruri ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Biraza irabayoberanya. Erega hari inama zikorwa ku buzima bwawe, bagahuza ururimi rwo kukugirira nabi, bagahuza inama yo kukuroga, bagahuza inama yo kubica, bakagira umugambi ngo bawushire mu ngiro. Ndashaka batarawushira mu ngiro, Imana ibayoberanye bacanemo. Ibayoberanye bacanemo batarabishira mu bikorwa. Umugambi bapanze batarawushira mu ngiro. Erega Imana yabatesheje batarashira mu ngiro iyo migambi yabo. Umva, Imana nicanishemo barya abantu bariko barapanga ikibi ku buzima bwawe, ibacanishemo batarabishira mu bikorwa. Imana yaraje bakubitamo kode zitumvika. Umuntu yabwira mugenzi we ngo nzanira amazi, akamuzanira itafari. Haleluya. Yamubwira ngo nzanira itafari, akamuzanira urubaho. Ibintu biraparangana, ibintu birononekana. Baca barasanza. Imana ni sanzazi. Iyasubu. Imana isanzazi. Haleluya. Imana isanzazi. Izo nama zirakogwa ku bwawe, zirakogwa ku buzima bwawe. Zisanzare. Erega ziraba nubwo mutazimenya. Ziraba. Wowe ujyamye ngaho ubaza ugahirira, kube abandi bantu barara badasinziriye kugira ngo upfe. Barara baravanga ibintu n'abashimisti. Bavanga tuvanga uburozi n'ubu dushiremo n'ubu nibo buza kumunyarutsa, nibwo butaza kumuraza. Araba numvise ngo umuntu ngegeye ngo kwivuza ishano, ngo amubwira ngo ishano riri kuri imboneka arabutaka, ngo barariziritse. Tegereza ishano bazirika. Abandi bagira imigambi y'iterambere, abandi bagira imigambi yo gushika mu mugisha, nabo bakagira imigambi yo kuzirika. Nacyo rigira umugambi wo
wariziritse w'isano baguhaye ngo rikuzirikiye. Ibyo bakuzirikiye mu uyu munsi Yesu abiziture. Yesu abiziture. Nibajya bibanwa barara amaso biyumvira. Birivuga ngo abantu bararahira barisiba ko batazojya ngo banwe batarica Paulo na Sila. Bararahira baravuga ati uyu mugabo dutegerezwa kumwica. Ariko ijuru naryo ryari ryateguye gahunda yo kumutabara no kumugirira neza. Bararahira baravuga ngo ntituzonwa tutarica Paulo na Sila. Naho niko barapanga batejo saa 3 kazobe kagiye. Ujahe kuri yo kubw'umugambi w'Imana. Imana yakubwiye kutarabibona. Ivyo Imana mwavuganye kutarabibona ujahe. Nibashaka bagwara imitima ibaturikiremo, bazokubona uhagaze, bazokubona uri muzima, bazokubona uri wa wundi, bazokubona uri mu isezerano ryawe, bazokubona uri mu mugisha wawe. Kw'Imana Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Bakapanga bakadendekeranye ngo turungike inkuba zibagaruke ko wiki ngo nikiza kumuraza. None nukiriho kandi barakoze kandi barapanze kandi baragerageje n'ubu bazogerageza ariko ntibazogushobora. Habatakuweza. Uri mu biganza by'ishobora byose, uri mu maboko y'Imana. Birivuga ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu. Uwo tugwanya ninde? Itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu. Izoburite no kudutabara. Izoburite. Uzoba. Erega bujya uri karabwiye. Uzoba. Bazi mu mwaka uzowumara. Iki jambo ryatubwiye ngo bazohindikiranira iburyo n'ibumoso. Haleluya. Uzoba n'ingero y'abanyakibi. Akaza akagushikira wewe. Nihari. Hautafika mbali, hautafika fast. Uzobaze ati Imana nterateranya washyize mu iye contribution. Wakontribuye mu yiki wewe. Konfisi imishatsi ntoharura. Wewe watereyemo agashatsi n'agashatsi kamwe nako washize ko wewe. Ndiho kubw'umugambi w'Imana kandi nzoshika kuri kubw'umugambi w'Imana. Nigiki bakontribuye. Baze kurandira icyo batateye. Ahantu ushinze harakomeye cyane. Birakugira ubwoba nduguya. Reka guhagarika umutima. Je ndiko ndabwira umuntu ari hano yumva umenga karabaye birarangiye. Ije kubasanzaza ubireba. Bibiri iravuga ngo Yesu baza kumufata. Baje kumufata ku musozi i Getsemane. Ngo baza ari kigwi. Arababaza ngo muronderande. Baravuga ngo turondera Yesu w'i Nazareti. Bakivuga iryo jambo bagwa bubana. Bagwa bubana. Avuga ati byuka kandi ndababaza muronderande. Turondera Yesu w'i Nazareti. Intumva zama. Ongera bagwa bubana. Hari ibintu Imana igiye kubika. Ongera bagwa bubana. Subira kandi muronderane. Uturondera Yesu. None arabareka arababwira ati okay. Kirageze ngo umwana w'umuntu ashigwe mu maboko yanyu. Yesu sibo bamufashe. Ngo yabihaye. Haleluya. Uwo mwanya nyine Petero yari yakarije inkota zibiri. Pya ugutwi kuba kuragiye.
barenga burya nabwiye Petero yabwatangira ndabe kombaya mwisho ira ndabe kombaya mwisho uyu ndamuzi gira ndabe ibyo kuko yibutse ibyo yakoze umunsi umwe akubita isoko yose utu ndamuzi rinda mu mwanya arabereka abona baramufasha umukize k'ikiziriko ntacyo avuze Petero nakabaye baramucaye batanguye kumukubita amakofe bakamufunga igitambara mu maso ikofe bacamubaza tubwire wavuze kuri Mesiya ninda gukubisa Yesu ceceka kwani intambara uceceka Yesu arihorera Petero avuga ati wa mugabo ibi bigenze gute ngo bamumanukana mu iboma baramukubita ijoro ryose muri prison bahanira inkozi z'ibibi abona bamwambuye umwambaro yari yambaye batangwe kumushishura byagutosha aravuga ati iswa tangura kwegera inyuma byahinduye imirisho agakobwa kamwe karamubwira ati we kurunguruka wewe umwe muri kandi nakubonye hariya mu itongo wese waciye ugutwi wa mugabo ateka sije aramwihakana neza ku munota wayo kandi yari yarahiye sinshobora gutandukana turaza kuja Yesu nagikuza gushika kure mu mana ushikeyo cyane winjira idani bwina mu mana batiragira uhaguruke usenge iminota nayo irikanga sinzi turakubita ryari ubuzima turabahondagura ryari haleluya fimbo ziko wapi inkoni mwazishyize mutama wowe wazanye inkota iyo nkoni wayikuye uhonde byagutosha ukubite upomo imipango ya shetani nta minota isigaye myinshi tugiye gusenga uyu munsi urenga imbibe mu izina rya Yesu uyu munsi urenga imbibe mu izina rya Yesu mugiye yo kubitira hariya hepfo genda muhonde ariko ejo mutozana umufuko w'isima ukubita uyo mudayimoni ukubita iyo mwemu ukubita ushobora kuba ufise n'ikintu cyakunaniye guheba icyaha cyakunaniye kukuvako gikubite vuga ati mana iyi mwemu yananiye byanse kwimvako indekure data mu izina rya Yesu Kristo mani hambaye mani gira neza mani ishobora byose turasenze turahamagaye Imana turahamagaye ijuru turahamagaye bwiza bwawe mana nyagora ku ngoma mana nyagora ku ngoma mana se umwami wacu Yesu Kristo kinico gihe dukubite duhondagure ibyo chelelelelebo kubita senyura iyo nzoka yikubite mu mutwe kubita mu mutwe iyo nzoka yafashe amafaranga iyo nzoka yafashe umugisha iyo nzoka yafashe iterambere iyo nzoka yafashe abana bawe birakora honda barekure mariage yawe honda barekure business yawe honda barekure akazi
kawe, honda barekure promotion yawe, honda barekure abana bawe, honda barekure umudamu wawe, honda barekure 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 sheri wawe, barekure fiance wawe, honda kubita barekure 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kubita mena mena kubita pomora pomora shwanyaguza 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 menagura turira. Ntabwo turabasazi, ntabwo twataye umutwe, ntabwo turi bicucu, tuzi icyo dukora, tuzi ibyo turimo. Wa munyeshure we, kubita barekure ubwenge bwawe, kubita barekure barekure ubwenge bwawe, barekure ubwenge bwawe, barekure umugisha wawe, barekure urugo rwanyu, barekure famiye yanyu. Iwanyu nta muntu yiga ngo agere kure, iwanyu nta muntu yiga ngo aronke akazi, iwanyu nta muntu yiga izina rya Yesu. Kubita iyo ngwara urwaye igihe kirekire, kubita iyo ngwara urwaye igihe kirekire, kubita iyo murozi yakumereye nabi, kubita iyo murozi yakwicayeko, kubita iyo mupfumu yakwicayeko. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Kubita, pomora, 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 shwanyura, shwanyaguza, pomora, pomora. Rekura biwacu, rekura ibyacu byose, rekura umugisha wacu. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Jesus, Jesus. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Jesus. Yes, 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 yes. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Tulia, 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 tulia. Tulia, 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 tulia. Tulia, 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 tulia. Tulia, 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 tulia. Pomora, 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 pomora. Izina rya Yesu. Urakoze Mana yacu, urakoze Mana nziza. Mana turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi, dushima izina. Tera haleluya. Amen. Amashyi menshi ku mwami wacu Yesu. Abari bagwaye barakize, bari baraboshwe barabohowe, abari baraziritswe Imana irabazitubiye biciye muri iri sengesho mu izina rya Yesu. Amashyi menshi ku mwami. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana. Reka dukorere Imana. Turaza gukomeza saa 10. Turaza gukomeza saa 10. Haleluya. Mugoroba saa 10 turaza kubandanya. Turaza kubandanya isengesho. Izina rya Yesu. Ndabizi neza ko hari icyo Imana ikoze. Kadukorera Imana. Uko ako kavumbi gatumye, uko ako kavumbi gatumye, kuba ariko ikibazo bizotumuka bigwe